gute nobaho mufise kuje nawe twahise tubumwe sije nkiriho ni Yesu muri je yeah. Hey, and now turi kumwe n'abakobwa babiri and n'amahasa n'aba twin kandi n'aba vrai jumelle bitwa ba Arcelo twin kandi baramutse hama muje hafi mugumya kugira ngo mushobore kumenya izo ko bategura muri Miss Show aya mahasa akora bakora ibiki ntimuje kure mutarakora subscribe please yikora ubunyene hama ushire ko like hama tubwira comment ko nigano cagenze umaze kukibona bien sûr ntuze kuja kure kandi baramutse makuru yawe Ni meza cyane izina ryawe Elodie Butoyi nawe twagute Nitwa Arsine Bukuru neza neza. Yes, mwabivise ni Arsine nawe ni Elodie amazina y'ubuhanzi bakoresha ni Arcelo Twin. Kuri kimwe twa Arcelo Twin. Arcelo Twins ivuye muri Arsine na Elodie n'amazina yacu twashize hamwe. Twins nayo isigura amahasa. Donc ni amahasa Arcelo Twin. Muririmba gospel. Kuri kimwe yise mu kurimba gospel. Kwa ico twaremewe gukora hanini guhimbaza Imana kandi niyo domaine yacu twisanzemo. Niho twiyumva. Sako umuntu ushaka kuja bavugiye mukora indirimbo itari agase n'umushaka kuyikora. Oya. Oya nk'ubu bakabwira ati mukora indirimbo ufate nkayo mahoro canke ihayagizwe umushaka kuyikora. Ego ari vyerekeye igihugu nta kibazo ariko ivyo mudashobora gukora nibi. Kuririmbira uyundi muntu atari Imana. N'igihugu ariko si Imana. Oya gusa igihugu twahawe n'umugisha dufise umuntu ategeza guhayagiza gushima Imana mumaze igihe kingana gute muri ko mukora nk'umugi muravukana muri amahasa ariko nibaze ko mutavutse muririmba mumaze igihe kingana gute muko muraririmba twatanguye kuririmba kuva muri 2011 tumaze imyaka 8 mumaze imyaka 8 muririmba gute muri iyo myaka 11 muko muraririmba Bon, ikintu cyo kuririmba si ikintu coroshe ariko twabanje kuvyiga kugira ngo dushobore gutanga ikintu kizima imbere y'abantu tubanza kuvyiga twiga mu ishure ry'umuziki kugira ngo nitwagera imbere tutange ibintu bizima mwize mu ishure ry'umuziki ryahehe mwayigize imyaka ingahe twize mu ishure ry'umuziki ryitwa Christian Music Gospel School riri muri ville n'ubu riracakora Ego kumakuru gusa nuko hariho umwe asangwa ko avuza guitar undi akavuza piano ninde avuza guitar ninde avuza piano Mvuze guitar nawe uvuza piano Ego kuri kimuteze no kuvuza iki instrument imwe fate nkamwe mwese muvuze guitar cyangwa se muvuze piano mwese kumwe afate kimwe ndafate ikindi kandi muri amahasa twashatse gukompletana kugira ngo umwe adafise guitar ashobora gukoresha piano umwe adafise piano akoresha guitar muri iyo myaka 8 muri ko muraririmba mumaze kugera ku bintu bingana gute mumaze kuririmba indirimbo zingana gute tumaze kuririmba indirimbo imwe y'iwacu n'iyindi twagize cover nivyo tumaze kugera ko ibindi biriko biraza indirimbo yanyu nashaka kutugirira kakapera gato nkababisa mukagira kakapera kugira abantu bashobora kumenya kumva ati Arcelo baririmba gute baririmba mu buhe buryo ni gute nobaho mufise kuje nawe twahise tubumwe sije nkiriho ni Yesu muri je yeah. Wow, indirimbo yitwa ngo ni gute no bana gufise ego ninde yanditse canke mwagema hana ivyumviro gute twage turahana ivyumviro twandika umwe atora melody dufata instrument umva ko twavyize hama tuza turaterateranya iratebira bindirimbo nzima mwayikoreye hehe audio kora ko nibaza fata amashifisi ninde bafasha gukora audio twayikoreye kwa Miko ego niho twayikoreye musunga mufite umuntu ariko arafasha mu muziki wanyu cyangwa muri kariya yanyu ego hariyo abo tukorana ego bariho ni bande ni batari bande ya ntibikenewe niko twavuga ni benshi mugabo n'ubwoko bwinshi bw'abantu bon ntago ari management ntago ari umuntu umwe yabisinye n'abantu bavuga ati reka tubafashe bano bana ku mpano zabo dushobora kubafasha ego
Arcelo reka ndabashimira kandi ndabifuriza n'amahirwe masa muri kariyeri mwinjiye mwe y'umuziki kandi ntimuze mucike intege ko murimba neza. Ego murakoze cyane.